kumfasha isekafa bivanye ngaha rero hari n'abandi bakinyi bazova ku rundi ruhande mu gihugu ca Kenya na Tanzania na Uganda ndibaza ko mu matarike ya 5 gushika mu matarike 7 bazodushiriye kugira ngo dutegurane iminsi mikeya kugira nabo dufatanye urugendo rero novuye yuko nabakinyi baje kudufasha kugira ngo turabe ko twoshaka kwina intambwe tukuramutse cyane yego cyane murakoze umwaka w'inkino urarangiye wa 2025-2026 twagikombe birumvikana ca Limited Women's League uragarutse no mwaka urikura prepara equipe yawe techniquement mentalement ubona gute equipe yawe yiteguye mu buryo mize gute yego nuvuye ko je mu mwanya twagereza dutegura ko tugeze kuri science y'19 yego yuko twagerageza turaba ukuntu twotegura neza kugira ngo turabe ukuntu twoshika imbere gusumba aho twagarukiye umwaka uheze. Abenshi bakwita specialiste mu cyo cambere ku bandi rw'abigeme kuko umaze gukora amateka adasize mu bikombe bitandukanye turavuka muri equipe ya PVP Buyenzi uraza muri equipe ya Top Girls Academy ubikora kuriya nyene ni jambo rimwe hano bashobora kwibaza ikibazo kavuga ngo mbega ndibanga ko ca muri ukoresha buri mwaka kuza gutwara ibikombe vya Limited Women's League. Bojana bayo ko mbori ibanga ngirano bankoresha benshi barabizi ko kenshi sinigezwe ngo marabivuga nambaye bwo cyambe cyo nkora ni recrutement nziza bivanye ko kuba ngomba gusema amasezerano hariho condition mperezo mu president ko jewe president namubaza i objectif yanjye si nutwara igikombe winyemereye rero hari ivyo nagusaba nk'umuntu nshaka ko ndagusha igikombe rero ubimpaye ndagira recrutement nkaganya imyezo kare aho kenshi nk'ubu ndiko natangura gu prepare isekafa mugabo andiko nteguriramo byose na champion makuze ari no baye ko ndi gutegura kare n'abakinyi agenda mpigisha ndaba uburyo ukuntu abakinyi bofasha kugira ngo haje igikombe uravye effectif office ubu tuvugana biragaragara ko mu by'ukuri nabigemewe babye gukira bakina umupira mwiza mbega tuvuge ko wamaze kuba urangiza recruitment zawe canke hari igisigaye ubwiriza kuzokora kugira ngo ubone ko mu by'ukuri effectif yawe kuyesha kuzagwa ibikombe bitandukanye mwakoze mbona ikibazo cita cyane bajije ko mpere kwanda kwisekafa arabakinyi benshi ndikona ndongerezamwo abonye amazina n'amanikora ko iyo ageze amasekafa nkabasha Jafari bari ngaha barukiya Bizimana abagirima Nicole abo bose n'abakinyi bamwe barakira mu Rwanda bari Tanzania baje kumfasha isekafa bivanye ngaha rero hari n'abandi bakinyi bazova ku rundi ruhande mu gihugu ca Kenya na Tanzania na Uganda ndibaza ko mu matarike ya 5 gushika mu matarike 7 bazodushiriye kugira ngo dutegurane iminsi mikeya kugira nabo dufatanye urugendo rero novuye yuko nabakinyi baje kudufasha kugira ngo turabe ko twoshaka kwina intambwe amakubyekeye ku rundi rwa champion naho anako nawe nyene arabakinyi tukagereza mwabo n'abakinyi bashasha barimwo barabakina mu za refoko tutegura n'abandi bazoza mu Arena nindi bagarutse basiera bahoze muri Buja Queens bagarutse mu yabo ko n'abakinyi wacu kugira ngo twiyubake nabo nyene dutangurane gutegurana champion mwakoze. Yego bivuze neza hari amazina agaragaye birumvikana muri entraînement makuru no munsi ravuze Ashaja Faruze Baniko ravuze barukiya bamwe n'abandi bari kwibaza mbega mu vy'ukuri ko tubazi bakina mu bya za Lion Sport mu bya za Police mu bya Young ni gute bisanze muri entraînement yo kuri no munsi umuco tuvuge ko ariyo sekafa ko baritegura canke tuzobona mwakoze abinkino muri club ya Top Girls. Oya ni sekafa bategura kubona ko abo n'abanyamuryango ariko Nicole yaraciye mu mugwi tumaze kuva muri PVP twaciye natangaga yankini Rwanda rumwe rwa phase hari novuga ava kuja mu Rwanda Nasra ubona ko Nasra n'umwana w'umuhira yakinye champion maka wose nga kuri kombe ca mbere niwe ko Asha nanye narisanze ko ubona ko Asha ni Asha mwakoza uheze plito twari ku gihugu ca Kenya ni sekafa novuga yuko rero n'abakinyi numva ko ngaha ni nko muhira mva ahasa bashitsabo n'abakinyi yago baje gumfasha mugabo basanze bazoja gukina mu gihugu byo hanze mugabo isekafa turikumwe kugira ngo turabe kuno bosha kure mu matsinda natwe tukigaragaza mu Burundi. Ego mu ijambo rimwe ni iki ntwati wosezeranira abakunzi mu Rwanda Top Girls Academy barabizi neza ko mu ijambo rimwe nta munsi numwe bigira ubatasi mvuze ngo ntubatasi mwe nashitse kuvuga ikinse kuvuga ko urimo bamenyereza mu konde rw'abigeme no vuga ngo ufise CV idasanzwe ko bikombe mu bitwara mwisekafa bitegurire kubona ikintu kidasanzwe kuba mabibona muri Limited Women's League. Boroba yuko isekafa imaze kumikigwa cyinshi isekafa nova ko igira gatatu ngiye gusohoka muri PVP nasohotse narize byinshi ko nakinkino 3 inganyanza 2 itsindwa rumwe ubugira kabiri nagiye sinatsinzwe zose nanganije nuko rero ushaka indi etape rero mbone etape
izo nanganije ungiye gutsinda gutsinda kugenda ko nshakure ni buri nkava amatsinda kugira ngo nanjye ngene imbere ngwanire ibibanza 3 vya mbere hano bako ni urugamba rutoroshe mugabo ndizera yuko uyu mwaka shobora kushika ko cyane ku rundi gwenda gushimira ivyimva mutima reka mugenzi wanje aze agira ikibazo kimwe cyangwa ibira ashaka kubaza je ndagushimiye cyane nka Eric Robert nzo nkora ikimakuru akejo media sasa murakoze cyane ego kocha dusube tukuramutse ego cyane gose murakoze novuga nkuko mugenzi karabaza ibibazo bitandukanye ni equipe yayo novuga ngo umwaka uheze yaje ari equipe ya mbere kandi yigeye neza yafite n'abakinyi babo batandukanye batsinze n'ibitsindo bitari bike babiteze kuno munsi twabonye equipe yanyu ya ikirigereza no munsi kira Top Girls Academy ikirageza gukora entraînement kuno munsi kuri centre technique twabonye abakinyi batandukanye nivyo bamwe bakina mu gihugu cy'u Rwanda abandi bintu vuga ngo basanzwe bakina mu gihugu ca Tanzania munsi tuvuge ko wari abakinyi mwongeyemwo canke baje gukora entraînement bisanzwe nambona kivuze ubwa mbere ko nabakinyi baje kumfasha sekafa ko bamfasha kubera ko nk'aba Nicole aba barukiya banasa basanzwe bakina ngaha rero kandi basanzwe bakina benshi twari mu timiza PVP kenshi 100% benshi tumaze gusohokana amasekafa abiri ari nyuma rero baje kumfasha kandi ni 100% ko tuzojana mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo turakuko tegurana twoshaka kure mwiga mu sekafa twabonye novuga ngo equipe yanyu iki yakwe n'imirezo novuga ngo myiza abakinyi bafise impano zitandukanye shaka n'abakinyi ko batubwira novuga ngo abakina muri police abahora muri gihugu cy'u Rwanda nka Jafari muri Young kuno munsi bivanye n'imirezo ko murakora no munsi ni equipe yanyu novuga ngo itanga icizere kuno mwaka ishobora kuba inakora ibiriti zeri yakoze mu mwaka wese navuze yuko maze gusoga inshuro zibiri yizo inshuro 3 ibyo byose by'amacigwa nibaza ko progress yanje uko namasohokana izi equipe ariko ubwo nasohokana na PVP nabo ni rugero twariko mu mwaka wundi ndasokana na Top Girls arugero rwa dudes nibaza ko n'ubu rero turasonye kandi na Top Girls ndizera ko ari ndugero zoduka ndibaza yuko tutuva amatsinda twegera imbere tuvanire ibibanza 3 cya mbere tuvuye hanze tukagaruka nga muri champion ya MT League intumbero mufise mu mwaka uza iyo ari intumbero gutwara igikombe ko mwabikoze cyangwa intumbero uvuga ngo yukina bisanzwe mu gihe twova ariya tumeze neza ndizera yuko kandi ko navuze neza ko izi antama tukakora ngaha siantema za sekafa gusa tugendera ko champion nihenze mu 10 turatangwa maze tuvaria mu 9 tugendera ko dutegura rero na champion rero beko no champion objectif office amasezerano office nuko ari ibikombe 3 bikurikirana rero nk'amasigaje igikombe kimwe n'ibindi bikombe 3 basavye ikibazo novuga bamwe bakira mu Rwanda abandi bakira novuga ngo Tanzania mwamwise umugambi biva yuko barakora kugira ngo baje hanze canke batashobora championnat intumbero kira sekafa yonyene cyangwa bashobora kuba muna ingendo mukaba nabivuze mu gihe turi mu biganiro numva mu biganiro tutwara entraînement kwa nyuma boshobora ari mu Rwanda ko benshi amasezerano yose araheze dushobora rero kugira vuba tukabaheza iziri contrat vuba tugushimira cyane murakoze kaze mu kimenyesha makuru akejo media hari service zitandukanye arizo nko kumenyekanisha ibintu ariyo publicity na stage ku banyeshuri hari n'ibikoresho byinshi bitandukanye ku bisata bitandukanye ari byo informatique de gestion informatique de maintenance informatique de télécommunication kaze mu kimenyesha makuru akejo media